kuki wabyemeye muri RFID kubera iki batatwumviriza kuki wabyemeye turababaye mami kandi nawe urabizi ingene muri RFID ntago batwumviriza bintera kwibaza kubera iki Peter adakurikirana abo yarungitse kuki wabyemeye mana nyagasani ko shetani yemera kutugwanya nk'uku kuki wabyemeye kw'abarundi baheze bahereye muri Arabia Saudiya mu kwezi kumwe abantu batatu bose inshuti zituvuyemwo kuki wabyemeye mana nyagasani dore twibaza ni kuki wabyemeye akagute urahora komeye kako yo mukobwa yapfuye ndamuzi yambabaje kakitegereza urabe ibintu biriko bibera ngaho muri Saudi kubera iki abarundi aribo bagumiza bapfa kubera iki muri RFID kandi abapfa bose bapfa muri RFID kwa Peter ndamutabarije ikibazo cya Dorcas Peter yarambwiye ngo wihende ngo hamwe bomenya Dorcas kariwe ngo hamwe byomenyekana ngo kari wewe ngo uri kuratanga amakuru ya Dorcas ngo uzobugowe kugira Imana yembigo ntibazogufate ngo kari wewe ngo uri kutanga amakuru kaka natanze amakuru muri groupe y'amasengesho ntabaza amasengesho dusengera Dorcas kandi Imana yaramutabaye bajya Dorcas yari gupfira ngaha muri Arabia Saudiya kaka ariko isaha ziro warabonye ibihano njabo bakanyaga telefone nk'ugaranwa nkacibwa mufuni na buhoma ariko Imana niringiye niyo yahankuye kaka nawe warahabaye kaka uramvugira Imana ikumera umugisha Daniel mugisha we Imana yakwise mugisha ibona ko bikwiriye yakwise Daniel ibona ko bikwiriye Daniel yaterewe mu cyobo cy'intare intara ntizamuriye kandi zari zishoje nawe Imana iri kufiseho umugambi Imana iri cyakurinze kakurakoze kaka isaha ziri ubu kuri Dorcas nahindutse umwazi ubu Dorcas navugisha neza avuga ngo ntawe ari yantumye kaka ariwe yandiriye amagogo afise ngaca mbona sinomuta wenyene burya nadodoberejwe n'abarundi bene wacu kaka umurundi yitwa Nine niwe yandodobereje witwa Shemusa shaho kaka ibihano byose nabayemo nuko bari bandodobereje Dorcas ngo nagere mu Burundi avuge ngo ninde yari yantumye kaka je hari amafoto ya Dorcas naguhaye kiretse kunatabaje mu masengesho kandi akaca gushikira nawe ugacumba zibinyene bimeze nka guhinyene ingene byagenze kaka ifoto ya Dorcas yari kava amaraso harugari je nayigwaye ariko narambaye urugo ubu ndiko ndatukwa ntotezwe muri groupe y'abava muri RFID hari umukobwa yantutse arasubira arantuka ibitutsi nogira ingene ndakubwira ko bingana none gakaka watabarije umuntu ngazoba koze ikosa uyu mukobwa iyo bamutabariza hakiri kare ntiyari gupfa kaka we ntiyari kuzirenzera akarengane iyo bashika kuri office bakamutwara kwa muganga bakamukurikirana ntiyari gupfa kaka fasha jewe muce nitahira muhira agatahe ndabashije kukaronka zohita ndandaza uko nahora ndandaza kaka we namaje kuronke agataye k'indipe 12 z'isongo n'indipe 8 z'ugwagwa kaka ivyo bizomarasiyo bizontungira abana nigire kaka nigire gitume nigira no mu matora bazotore mu kwa gatanu
y'amatora y'abashinga amateka ndi mu gihugu kaka nange ntore mu bandi ari narisha kajya agapapuro k'intererano y'amatora kakafasha naye fasha naye biriko bibera muri Saudiya birambabaje kaka we ibintu n'ibiki kaka yo ibintu n'ibiki Daniyeli we mugisha we ibi bintu n'ibiki biriko biraba mu Barundi kubera iki Abarundi tutagira ijambo Abarundi nibo bariko barapfa ku bwinshi dukoze guhembwa agashahara k'intica ntikize majana 8 abandi bahembwa 2,200 ariko twebwe Abarundi turi inyuma y'abandi nubwo turiko dupfa dushira mbega gakaka ibi bintu perezida w'igihugu cyacu cyo mu Burundi Evariste Ndayishimiye babizi gakaka kubera iki mutabishikiza perezida w'igihugu gakaka cyewe basurampa inomero ziwe genda mwironderera urampa inomero ya telefone yiwe kaka ya perezida w'igihugu cy'u Burundi genda mwironderere twebwe turagiye gupfira muri Arabia Saudiya kaka mpiku nomero za perezida w'u Burundi wa Evariste Ndayishimiye ukabuzifise genda mwironderere gupfa ni rimwe kuvuka ni rimwe no gupfa ni rimwe ndamwironderere kubera iki bemeye gushira amasezerano igikumu ku masezerano ariko ntibadukurikirane kaka inomero za Evariste Ndayishimiye n'ubundi nari nkeneye no kuzikwaka jewe ndamwironderere hariho n'ibindi nari nkeneye kuyozofashamwo kaka inomero za Evariste Ndayishimiye uzobukoze ndamwironderere n'ubundi nagupfa no turiko turapfa n'abapfira ubusa barapfira ubusa kuki wavyemeye Mana nyagasani kabashuba tuvamwo kuki wavyemeye turababaye mwami kandi nawe urabizi ubuzima tubaye muri Arabia Saudiya bintera kwibaza kuki wabyemeye wemeye ko biba abacu bakatuvamwo kuki wabyemeye Mana nyagasani ko dukubitwa nk'uku ntibatwumvirize kuki wabyemeye ko tutumvirizwa bintera kwibaza Mana iki cyatumye nzino kubera iki Mana wabyemeye nukuvuga ko tugiye gutohoza tukaraba neza tukavyihweza je nakoze itohoza rinini iyo majije kuraba nkabona yuko Abarundi kazi turiko turatotezwa n'Abarundi kazi biwacu nshaza gukora amatohoza by'ukuri ndebe yuko uyu muntu ari umwimerera w'Abarundi naciye sanga atari umwimerera w'Abarundi ahubwo n'umubembe kazi rero twiyamiriza abanyamahanga uyu mubembe kazi ariko aratukisha igihugu cyacu cy'u Burundi atukisha Abarundi kazi ngo n'umurundi atari umurundi atwikoreje amaboko aturirishije amadira nka yayandi ibitutsi navyo yatutse mugisha birengeye kwemera ahubwo menga inzira ija mu ijuru ciwiwe je ntago mbona yuko inzira ija mu ijuru yuko ica handi ica kwa ingirango ica kuyu Karine ngirenda babwire rero Barundi kazi kira murundi wese ahari w'umwimerera kira murundi kazi wese ahari w'imwimerera reka twiyamiriza abanyamahanga batuve kwizosi iyi ntakebwa kazi twahora twiyumvira yuko ari umurundi kazi none nasanze atari umurundi kazi kandi nkaca sanga ndaniyumviriye niwandodobereje kuri Dorokasi akandodobereza burya nawe ngiye gukora amatohoza numve ko ari umurundi kazi nkumva yuko ari umurundi kazi agahuzu gacafuye kabisegwa mu muryango
tuzomuhanurira mu muryango yisubire ko nitwumva atari umurundi kazi nawe turamwikurako intakebwa kazi. Ego urabona iyi micafu iriko iraducafuza, wobona abagande ingene bameze neza abakayi ingene bameze neza, ingene bumviriza abiwabo, baganda ingene bumviriza abiwabo, mbese bakiyumviriza batitaye kwa abiwabo. Ntekereje umugandikazi ari aho nyaguhabwa amahoro, agahabwa umugisha, agatambagarira mu munezero, ikigeretse k'Imana ikamuha iherezo ryiza. Pirisine mama wanje yantwaye kwa muganga, ntekereje ingene yambwiye ati nyamara nturi kuradodoberezwa natwe udodoberezwa n'abarundi kazi biwanyu. Ni ibintu bitangaje. Izi saha ziri ubu ndashimira Pirisine ari we mama wanje, twahuriye kuri iki kigo ca ofisi muri Arabia Saudi. Ndashimira n'uwitwa Elizabeth nawe Imana imumpera umugisha. Ndashimira n'uwitwa Juliette ari Jida, Imana imumpera umugisha. Barabonye yuko nadodoberejwe n'abantu atari abarundi biwacu. Rega buriya umuryango yarumwe atukisha umuryango, baratukisha baba mama barongoye ama ofisi ngo nibo babi, atari bo babi. Ahubwo ababishi n'aba banyamahanga banyaguhura n'Imana, banyagakubitwa Bibiliya mu 990, banyagakubitwa Bibiliya igihumbi. Iyi ntakebwa kazi twikoreje amaboko, iyi ntakebwa kazi tumye twirirwa turira tukarara turira. Ehe, Imana yo mwijuru yamwase iramudahwa, itereye kwa shetani, shetani nawe aramwase. Ni munkuri imajinuni imbere, ariko arazerera nk'inzengaruzi nabo mwisi bamwase. Uya dafukanya asaba imbabazi abarundi n'abarundi kazi, afukama asaba Imana imbabazi. Uyu nguyu biragiye kumugora n'umuryango wiwe aho uri hose, baragiye guhura n'ikibazo, nasaba imbabazi adasabye imbabazi aragiye kwibonerako. Hama by'ukuri dufatane mu nda mu mubabaro twagize, kubura mwene mama, kubura mwene data, kubura umuvandimwe wacu, dufatane mu nda hama dusenga Imana, twiyamirize satani, kuko satani nawe nyene ni ntakebwa. Satani aguma tunywesha ku gikombe cy'umururazi, satani ntanezerezwa n'ivyiza, satani ntasorana asorora inkevya. Rero nawe nyene tumwiyamirize, tumwikureko, kuko nitwamwiyamiriza ntazosubira kuduhangara ukundi. Nongera saba n'Imana idushigikire, saba umwami w'abami Yesu Kristo atubere maso, turwanire we yatsinze urufa kanesha. Twebwe dusigaye muri aya mahanga turongore gushika igihe tuzosubira mu gihugu cyacu cy'amata n'ubuki cy'u Burundi. Saba na mpwemu yera ashishikare kuturemesha no kutugirira neza. Iyo ngiye kuraba, nza kuraba yuko abantu bo muri Saudiya naho tuvuga ngo abarabo ni babi, si babi ni beza. Ni beza. Ni nkuko mu Burundi hariho abantu babi na beza, ni nkuko mu Burundi hariho abagendera mu mwiza, bakorera satani, bakorera kiranga, n'abandi b'abakristo bakurira uhoraho. Rero twikebuke, inzu si zose zibi, kuko je ndababwiye inzu nahitiyemo ingene byari bimeze, kandi by'ukuri byari bimeze neza. Ariko satani n'umuja, kandi simvuga ngo satani n'umuja, n'Imana yashatse guhindukiza kugira nsubire muri ofisi ndahasange Dorokasi nawe atabagwe. Imana yampagaze kiratabara Dorokasi, biragenda neza. Ariko ngire ndababwire ko izi ntakebwa kazi zitwiyumvira, Imana izibubabarire. Rega aho nariko ndaririra naraharirimbiye, urumva aho nari ntereye ibaba nahambikiwe izera, naratabawe mu banyamahanga, ndatabagwa mwabo dusangiye amaraso n'urukoba n'ururimi, nongera ndatabagwa mwabo dusangiye urukoba tudasangiye ururimi, dusangiye urukoba no tudasangiye urukoba n'amaraso tudasangiye ururimi, ntabagwa mwabo dusangiye amaraso tudasangiye urukoba n'ururimi. Urumva abari bababajwe n'urubanza rwanjye baranezerewe, abari bahimbawe yuko nomererwa nabi baratetewe, barakozwe n'isoni. Yesu ari ku ngoma kandi Imana ntanzigo nimuze tuyihamagare, hama izi dukorera ibikomeye n'ibihambaye. Narabonye Imana ndayibona ntayibwiwe. Mugisha nawe ahari, Daniel Mugisha we ahari aho uri nibaze ko wiyumva. Imana ikumpezagirire mwiza, ikurose amahoro atagabanyije, ikurose umutima wawe wipfuza, uragatembagarira mu mugisha, utembagarire mu munezero, uzokwangwana umutima w'urukundo nk'uwo. Ndagushimiye kandi ndagukengurukiye. Imana ikwamize ku burinzi, ihigane n'ibiguhigirwanye n'ibikugwanya ibikuza amahoro, ibubuza amahoro. Irya ntakebwa y'umukobwa kazi, irya ntakebwa kazi yaguhangaye, Imana niyihangara ibihitanga bindwi kuwundwi. Irya ntakebwa kazi uhora hamurabe,
uri umudahangagwa Imana nigushire ku burinzi ikigugeretseko ngo tukiri mwisi turakenera ngo icubahiro n'umunezero ikigeretseko ngizi duha ubugingo nawe izi guha ubugingo guhirezo giza mwiza ndagushimiye warakoze ndagushimiye ingene witangira abarundi n'abarundi kazi Imana iguhezagire kurose cy'umutima wifuza izi gukure ku iyo ntebe uriko iguduza ku yindi ntebe ndende ikugirire neza kandi darapo ry'amahoro rizegwa ryamere kudugira no mwijuru hose na sentare y'ijuru irakwemera reka rero natwe tukwemere kuko uradutabariza bikagenda neza ego nongera ashimira perezida Evariste ndayishimiye hari Imana imuhezagire wewe yabonye ko bikwiriye akaturungika muri aya mahanga ariko naho biri ukatazi biriko biraba ariko biriko biraba ntibiriko bizananwa abarundi n'abarundi kazi biriko bizana nizo ntakibwa kazi z'abanyamahanga z'ababembe banyaguhura n'Imana bakihana bagakizwa Imana imugirire neza nawe mushigikire ku ntebe ariko kandi Imana imwiteho murakoze ndabashimiye reka rero mugira amahoro y'umugisha abakristu kuko turi mu mashengero atandukanye Yesu nashimwe abo dusangiye kwembera muri Eklezia Gatolika tugire Yezu na Maria na Yosefu abamiziri masalamu alaikum kefi hari murakoze cyane ndabashimiye nimuze twegera uhoraho adukorera ibyo tudashoboye Yesu nabahezagire kandi abaha umugisha shalom shalom murakoze kuki wabyemeye muri RFID kubera iki batatwumviriza kuki wabyemeye turababaye mami kandi nawe urabizi ingene muri RFID ntago batwumviriza bintera kwibaza kubera iki Peter atakurikirana abo yarungitse kuki wabyemeye Mana nyagasani ko Shetani yemera kutugwanya nk'uku kuki wabyemeye kw'abarundi baheze bahereye muri Arabia Saudiya mu kwezi kumwe abantu batatu bose inshuti zituvuyemwo kuki wabyemeye Mana nyagasani dore twibaza ni kuki wabyemeye